Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije umunezero ntangere kuri twebwe gusubira kubana namwe muri iki kiganiro. Tubanze tubasaba imbabazi kuri iki gihe cyari gihaciye tubanyoteje. Twararonse ama message menshi abaza ivy'ikiganiro ko kitariko kiraba, mugabo twarababwiye ni ikiganiro gisaba umwanya, gisaba ku mwanya kuri twebwe tugitanga no kumwigisha. Rero hagize umwanya utaboneka kuri umwe biba bibaye gutyo muca mukibura, ariko dushimira Imana ko byagenze neza kandi dushimira Imana ko mwashimye mukadutahura ko ari ibintu bishobora gushika ikiganiro nk'iki kikabura, ariko twifuza ko tukibaha buri gihe uko tuzoba dushobojwe. Rero ntangwe ndabasaba imbabazi, nitwa Justin Mbayimana sanzwe ndabashikiriza kino kiganiro. Ego nishure kandi imbere yuko dutangura ikibazo umunwanyi yatubajije, hari ikibazo umunwanyi yabajije cavuga ngo uyu Yohana yanditse iki gitabo ni ujya Yohana yanditse ni kijya gitabo c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Nari namwishuye ariko nizeye ko kumbura inyishu namuhaye itamushimishije, reka nsubire ndacishure kuri twese tuza dukurikirana ikiganiro. Nivyo nanje narakibajije mu gice ca mbere intangamarara Go Deep episode ya mbere, ico kibazo nanje narakibajije. Umwigisha yanyishuye ngo ego niwe yanditse kijya gitabo c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, niwe yanditse na bijya vyete bindi, nivyo umwigisha. Mboneyeho rero nakajya kuca nakira umwigisha nyuma yo gutanga umuco kuri ico kiganiro. Kaze kandi murakoze cyane. Inkumbu zari nyinshi, ni nyinshi twibaza yuko mwagize ibihe byiza mu bikorwa mwarimo. Egome turashimiye Imana kandi yongeye kuduhuza kugira ngo dushishikare tuvugana ibiri muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Twebwe nibakwe cyane kuri Nema Gospel TV kubakira, ariko kandi dufise umuryango wagutse kandi uko buca uko bwira uguma waguka. Imana iguma itwongera abantu, twatanguye ikiganiro dufise abanwanyi bari mu barenga gato y'ibihumbi 200, ariko gushika kuri no mwanya turafise abarenga ibihumbi 3. Bivuze ngo Imana ishimwe, tubishimira Imana. Ariko kandi twarungutse rero bashasha, nico gituma nari nshatse gusigura gutya kugira ngo ndabasabe mwidondore uyu muryango wabanje bashasha mu muryango wacu nabo bamenye umwigisha wariwe. Murakoze. Amazina ni Aime Kazimire Harerimana. Egome kabari jewe sanzwe ntegura iki kiganiro nkongera nkakibashikiriza dufatikanije na ekipe ya Nema Gospel TV. Egome Rero nkuko bisanzwe twagomba dutangure n'amasengesho nkuko twama tubikora. Dusenga Imana. Uhoraho Mana yacu, uri Imana nziza kandi Imana yamaho. Turagushimiye kufise umugambi mwiza ku bantu bawe. Niyo mpamvu wamuzindurwa mu gatondo no kutwigisha. Turaguhaye kaze n'ubu ngubane natwe. Udufata ukuboko, udushoboze, kuko tutari kumwe nawe ntitwoshobora. Uhezagira abantu bose bumviriza, uhezagire n'abantu bose basoma, nk'uko isezerano ryawe riri kubumviriza no kubasoma amajambo ari muri kino gitabo. Bana natwe kandi tugire neza muri vyose kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Kaze tukomereza aho twari tugejeje. Murakoze cyane. Imbere yuko dushishikara nk'uko twavyumvise, twagomba tuzore tugerageza kwishura ibibazo abanywanyi bacu baba bajije. Muzohore rero ikintu mutatahukiwe canke ico mutumva mugerageza kukibaza muri commentaire, natwe tuzogerageza tubishure. Nkuko tumaze rero igihe tubona ibiri muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, ubuheruka twabonye incamake y'ivyari vyanditswe mu gice ca mbere c'iki gitabo, aho twabonye ku mashengero ndwi ivyo amashengero ndwi asigura bifatiye ku bihe vy'ishengero ryagiye ricamwo. Ubu rero tugomba dushishikare n'igice ca kabiri duhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Iki gitabo
iki gice ni igice c'icete candikiwe ishengero rya Efeso. Mu ntangamarara y'iki gice, icete candikiwe ishengero rya Efeso cerekana uko ishengero ry'Imana ryari hagati y'umwaka wa 30 no gushika ku mwaka w'ijana, nk'uko twabibonye mu ncamake inyuma y'ivuka rya Kristo Yesu. Yego. Ishengero rya Efeso ryari ryatangujwe na Pawulo ari kumwe na Timoteyo, hanyuma riza kurongorwa na Yohana ari nawe mwanditsi w'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, nk'uko twamaze kuvyumva. Yego. Si iki gitabo gusa yanditse rero, yaranditse n'igitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yohana, icete ca mbere, ica kabiri n'ica gatatu c'igitabo c'ubutumwa c'ivyete vya Yohana. Yego. Aha rero ku murongo wa mbere w'iki gitabo haravuga aya majambo akurikira: andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso, utufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara indwi vy'izahabu, aravuga ibi. Twarabonye neza ko umumarayika n'umutumwa, n'umuntu Imana ituma ikamutuma ijambo. Kandi hano rero dutahure ko uwo mumarayika Imana yari kwiravuga ni pasteur yararongoye iri shengero rya Efeso, kuko yariho abariho umukozi w'Imana arongoye ishengero, abariho nk'umutumwa w'Imana kugira ngo ashikirize message y'Imana ku bantu, abwira abantu ico Imana ibagombako. Niwe rero yari kwaravugwa. Iyo tubona ijambo rivuga Efeso, Efeso risobanurwa ngo icashimwe. Bisigura rero ko iri shengero rya Efeso turiko turavuga Yesu Kristo yari yararishimye. Iryo shengero kuva mu ivuka ryaryo ryari rimeze uko Kristo yashaka ko riba, nico gituma yarishimye. Ryari ishengero ry'ivuga butumwa, nukuvuga ishengero missionnaire, ishengero rigenda rikwiza ubutumwa. Efeso kandi ikindi caranga Efeso, Efeso nico cari gisagara kinini kiruta ibindi bisagara indwi vyose ivyahishuwe vyandikiwe. Cari kandi gisagara kirusha ibindi mu gukorerwamwo ubucuruzi no kubamwo amadini asenga mu bisagara vyose vyaho muri Aziya ntoya. Urusengero rwasengerwamwo ikigwamana Artemidiana rwari rwubatswe aho nyene muri Efeso. Aha rero kugira ngo abantu babitahure neza, iyo tuvuga Aziya ntoya, uno musi iri mu gice ca Tirikiya. Tirikiya igizwe n'ibice bibiri, ifise igice kimwe kiri kuri Aziya n'ikindi gice kiri ku Buraya. Aha rero ni ku gice cegamiye Aziya. Ufasha, iri jambo risobanurwa ngo gucakira mu kuboko no kugumya cane. Twarabivuze mu ncamake ko umutekano w'ishengero uri mu kuboko kwa Yesu. Niwe nyenishengero, niwe arihagarariye, niwe arifashe mu kuboko. Shengero rero sirya umuntu, shengero naho umuntu yorikorera ibimeze gute, ararikorera akagenda kavaho, hakazunda akabandanya, kuko ishengero ni rya Yesu Kristo, niwe arifise mu kuboko. Imana yacu nishimwe. Amen. Inyenyeri indwi, izi nyenyeri indwi zisobanura abungeri indwi bari barongoye amashengero indwi yo muri Aziya, nk'uko tubibona muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana 1 n'umurongo wa 20. Ibiterekwa kw'amatara indwi, ibi navyo vyerekana ya mashengero ndwi ari muri Aziya, nk'uko tubibona ku murongo wa 11 w'igice ca mbere c'iki gitabo. Umurongo wa kabiri, Yesu rero arahaye message, arabwiye Yohana
ivyo agomba kuvuga kuri iri shengero. Avuga ngo ndazi ibikorwa vyawe n'ubutame bwawe n'ukwihangana kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi, ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo usangana abanyabinyoma. Yesu iyo ariko aravuga ngo ndazi, mu Kigiriki iri jambo ndazi risigura ngo oida. Oida rirafise ingene risobanura kumenya mu buryo buhagije, utabaririkiriza, bwimbitse, utabaririkiriza, canke kuronka ubumenyi mu buryo bwuzuye. Ibikorwa abanyeshengero bo muri Efeso bari abakozi beza bitanga cane mu bikorwa vya Kristo vyose bakora. Ubutame, iri jambo ubutame mu Kigiriki risigura kopos. Iyo rero tuvuga kopos hariho itandukaniro hagati y'igikorwa mu Kigiriki bita ergon n'ubutame iri twamaze kuvuga gitwa kopos. Nuko inyuma y'ibikorwa n'ubutame hari n'ukwemera ikiguzi gishobora gushikira nyene gutama. Abakristo rero muri Efeso ntibatinya n'ibibashikira vyo guhamwa kubw'ibikorwa vyiza vya Kristo Yesu bakora. Ukwihangana, iri jambo naryo mu Kigiriki rivuga ngo hupomon, risobanura kwemera, kurorera igihe kirekire canke kuguma hamwe naho wowe uri musi y'umutwaro uremereye cane, nk'akarorero kuba musi y'uruhamo, kuba mu ntuntu, kuba mu guhigwa, kuba mu kwankwa, kuba mu guhebwa n'ibindi n'ibindi. Kudashobora kwirengagiza ababi, mu Kigiriki bakoresha ijambo rivuga ngo bastazo, risobanura mu yandi majambo gushigikira. Abakristo rero bo muri Efeso ntibigeze na rimwe bashigikira ababi bigisha inyigisho z'ibinyoma. Waragenzuye abiyita intumwa kandi atarizo. Mu kinjana ca mbere hari rero benshi biyita intumwa atarizo, nk'uko tubisoma mu cete ca kabiri Paulo yandikisha ishengero ry'i Korinto uhereye ku murongo wa 11, igice ca 11 uhereye ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 15. Ishengero ryari ryarashizeho rero ivyangombwa vyo kuraba kugira ngo umuntu yemerwe ko ari intumwa vy'ukuri. Ubwa mbere, intumwa y'ukuri yari ikwiye kuba yarabonye Kristo amaso mu yandi. Ubugira kabiri, yaba ari umuntu Yesu yagendeye akamuha ubutumwa aja gushikiriza. Iyi mvo ya mbere yaragendeye nk'uko Yesu yaba yaramutembereye. Yesu yaramugendeye nk'uko yagendeye Pawulo ari mu nzira iji Damasiko. Ubu apana amaso ku yandi. Akamuhwikira giturumbuka, akamubwira kumva ijwi, canke akamwiyereka akamubona. Iki rero iyi mvo ya mbere niyo yatuma intumwa Pawulo nawe nyene atemegwa, kubera bavuga bati none ko Pawulo atagendanye na Yesu yoba intumwa yiwe gute. Rero iyi mvo yatuma abantu babazanya bati mbega Pawulo nawe nyene ni intumwa vy'ukuri. Ariko Pawulo yahindutse inyuma y'iduga mw'ijuru rya Yesu Kristo. Icamwemeje rero kuba intumwa nuko yahuye na Kristo ari mu nzira ariko aje Damasiko, akamuhwikira giturumbuka. Amaze kumuhwikira giturumbuka akamwibwira, akamwiyereka, akamutuma, nk'uko tubibona mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice c'9 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'9. Ubwa kabiri, intumwa y'ukuri yategerezwa kuba yatumwe na Kristo ubwiwe. Aha rero ubwa gatatu, intumwa y'ukuri kandi yabwirizwa kuba yararose iyerekwa ry'ubutumwa avuga arikuye
kuri Kristo Yesu ubwiwe. Musanga n'abanyabinyoma. Mu Kigiriki hakoreshejwe ijambo rivuga ngo heris. Heris risobanura kubona ikintu ukoze uko kimeze hakoreshejwe ubwitonzi bukomeye. Bamaze rero gusuzuma n'ubwitonzi bukomeye, abakristo bo muri Efeso basanze ko abo bantu biyita intumwa atarizo ariko ari abanyabinyoma. Umurongo ugira 3 uvuga ngo kandi ugira ukwihangana, wirengagije ivyo ugirirwa ku izina ryanje ntiwacobogora. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo ntiwigize nk'ubahenda, kandi ugira ukwihangana ntiwacobogora. Aba bakristo bo mw'ishengero rya Efeso naho bariko barahura n'ibi bibazo, naho bariko baraca mu ntambara, bagumye bahagaze neza, ntibareka ngo ivyo bariko baracamwo bibasubize hasi. Bagumye bahagaze mu kwizera Kristo, naho bariko baraca mu guhamwa guteye ubwoba. Ibi bariko baracamwo, uru ruhamo bariko baracamwo n'uruhamo rwatanguye uhereye mu mwaka wa 70 inyuma yuko Yesu Kristo yari amaze kuduzwa mu ijuru. Iyi myaka 70 rero Yesu yari amaze kuduga, nk'uko yari yarabivuze ababwira ngo yewe Yerusalemu, ca gihe yaririra igisagara, aravuga ngo iyo umenye ivy'amahoro. Arababwira yuko n'abantu bari banezerewe urusengero, banezerewe igisagara, ko atabuye rizosigara rigeretse ku rindi. Iki gihe harabaye uruhamo, urushengero rurasamburwa, igisagara kirasamburwa, kandi ibi vyose abariko barabikora bakabigereka ku bakristo, bakavyagiriza abakristo ko aribo babitumye. Aba bantu rero barihanganye muri aya mageragezwa bariko baracamwo, muri uru ruhamo, muri uku guhigwa, muri uku kwangwa, baravyihanganiye, bituma Yesu abashima. Mana yacu nishimwe. Amen. Aha rero na twebwe hari ibintu ducamwo bimeze nk'intambara, tugaca mu kwankwa, tugaca mu guhamwa, tukagirirwa nabi, tukarementanirizwa, imiryango ikatwanka, abagenzi bakaduheba. Ivyo vyose n'igihe tubishitsemwo dukwiye kwama duhagaze neza, dushimwa n'Imana. Mana yacu nishimwe. Umurongo wa 4 niho tubona ubutumwa butandukanye n'ubu, kuko Yesu hari ikintu yagaya kuri aba bantu, hari ikintu yagaye kuri iri shengero rya mbere. Avuga ngo ariko fise ico nkugayako, yuko waretse urukundo rwa mbere. Ariko fise ico nkugayako, turazi ko atashengero rindi ryariho, hoba irya Orthodox canke irindi iryo ari ryo ryose ryizigirwa nk'ishengero rya Efeso. Ariko Yesu yararicishijemwo ijisho ati hari ico nkugayako. Aha rero iyo tuvuga iri shengero twarabisiguye ubwa mbere. Murabona ko muri iki gisagara harimo ayandi mashengero ndetse n'iri shengero rya Orthodox. Ngaha iwacu mu gihugu iyo tuvuga ishengero rya Katolike, duca tubona kumenga Katolike ni Katolike tubona. Ariko iyo tuvuga Orthodox ni bisigura ngo Catholic original. Ariko i Katolike nayo tubona ahandi ugiye mu bindi bihugu uzokuva bitandukanya, bakavuga ngo Catholic Rome. Zari Katolika zibiri, imwe ikagira icicaro Constantinople, iyindi ikagira icicaro i Roma.
baracanyemwo barashwana, harabaho ukutumvikana, bituma bamwe baguma ari aba orthodox, abandi baca baba catholic rome. Ivyo ni kindi cigwa nitwo kigarukako, ariko abantu bize ivy'akahise k'ishengero baca bavyumva ivyo ndiko ndavuga. Aya mashengero rero naho yariho, ishengero rya Efeso ryari ishengero ryizigiwe cyane, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Baratwawe cyane rero no kugwanira ukwizera, bagwanya abigisha b'ibinyoma, ariko basubira inyuma mu gutagumana umwete mu migenderanire myiza bari batanguranye na Kristo. Bumva rero bariko barakora ibintu byose byiza, ariko bakabikora kumvo zitari iz'ukuri kwa mbere. Icyabakabura mbere nticari kikiri urukundo bari bafitiye Kristo, ariko bari basigaye ari ukugwanira ukwizera. Muri ibi rero by'urukundo rwa mbere, ishengero rya mbere ryari rifise vyatuma Yesu abashima. Bari barashizeho ikintu bita communism na communism. Bavuga ngo icawe ni icanje, kandi icanje ni icawe. Ibintu byabo bakabisangirira hamwe. Muribuka kuri Ananiya na Safira, ingene ibintu byose bamwe babizana bagasangira. Bari hamwe, bari umwe, bari mu rukundo. N'igihe rero Satani yosha Ananiya na Safira bakagira uburyarya canke bakagomba gukoresha ubwenge bwa Satani mu kunyegeza ivyo bagurishije, kandi abandi barasangira ivyabo, Imana ikintu yakoze yaciye ikura icaha vyihuta n'inkomezi nyinshi, bituma Ananiya acapfa, bituma na Safira acapfa. Abandi bantu bose basigaye bituma bubaha Imana, bituma batinya Imana, kuko basanze Imana idakinishwa. Umurongo wa 5 haravuga ngo nuko niwibuke aho wavuye ukagwa, wihane, ukora ibikorwa nk'ivya mbere. Nutagira utyo nzoza kuri wewe, nkure igiterekwa kw'itara cawe ahantu haco shiti wihanye. Aha rero ico tubona niki, Yesu arahanura abo bose batakimukunda nk'uko bari mu matangura. Arababwira ngo ibuka, ihane, kandi uhindukire. Mana yacu nishimwe. Nubutumwa Yesu nubu atanga kuri uwo mwanya, kuri we wese uri kurumviriza ikiganiro, ukaba utacibuka aho Yesu yagukuye, ukaba utacibuka ico Yesu yagukoreye, ukaba utacibuka urukundo rw'Imana, ukaba utacibuka ingene Yesu yagutabaye. Yesu akubwira ngo ubu rero ni wibuke ivyo bintu, vyibuke. Umaze kuvyibuka wihane. Ivyo bintu vyakugoye, ivyo bintu vyakunaniye, ivyo bintu vyagusubije inyuma, Yesu akubwira ngo ihane. Hanyuma umaze kwihana, Yesu akubwira ngo hindukira, ugaruke. Mana yacu nishimwe. Amen. Ibuka, wibuke ugusanuka, umunezero wagize ca gihe imbere, igihe wamenya urukundo Kristo yakugiriye. Hari ibintu vyakuranga, waranezererwa no gusoma ijambo ry'Imana, waranezererwa no gusenga, waranezererwa no kuririmba, waranezererwa no gukoranira hamwe n'abantu mugasangira ivy'impwemu. Nawe wowe utatanga ifashanyo zisanzwe ku bantu, ariko wari ufise ubwira bwo kubwira abandi ivy'iyo nshuti yawe shasha mukundana warose, ariyo Yesu Kristo. Kwihana mu Kigiriki ni metanoeo,
kandi risobanurwa guhindukira, ni ukuvuga ukugira umubabaro w'Imana kubera utagikunda Yesu nk'uko wategerezwa. Ukore ibikorwa nk'ibya mbere. Ikintu rero Yesu Kristo arondera gikuru ni urukundo rwacu. Ashaka ko tumukundisha ubugingo bwacu bwose, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 22 n'umurongo wa 37. Nitwakunda Yesu, niho n'ibi bintu byose, ubugororotsi, kubahiriza imigenzo yo kwizera n'ibindi biranga abakristo bizoca bikurikira nk'uko bisanzwe. Nitwakunda Kristo nk'uko twategerezwa, tuzoca rero dushaka kuganira nawe. Ikindi, uku gusenga tuzoca twijukira kurondera kumumenya birushirije. Uku gusoma no kwiga Bibiliya, tuzoshaka kwama turi kumwe n'abandi bamukunda nkatwe. Ivyo bizotuma kuba mu makoraniro y'ishengero tuzohurumbira kubwira abandi ivy'uwo Yesu. Uku gushinga intahe tunezerererwa nako kuzotuma turushiriza kumuhimbaza no kumutazira. No kuririmba tuzonezerererwa no kumuha ingabire, gutanga ivyacu, gutanga imyanya yacu, gutanga n'ubugingo bwacu. Uku kuririmba tuzonezerererwa rero no kuba hafi yiwe, tumushikanira amashikanwa, tumuha ibigira 10 n'ibindi. Imana yacu nishimwe. Amen. Aha rero hariho ubutumwa Yesu avuga ngo nutagira utyo, nzoza kuri wewe nkureho igiterekwa kw'itara cawe ahantu haco shiti wihanye. Hariho rero ibintu bibiri gusa bishoboka kuri ibi tumaze kubona, kuri abo bose baretse gukunda Yesu Kristo uko bategerezwa, kwihana no kumukunda nk'uko batanguranye nawe, canke naho bitabaye uko, ni Yesu kuza no gukuraho igiterekwa kw'itara ahantu haco. Igiterekwa kw'itara kiratanga umuco, kiramurika. Iyo kimuritse gitanga umuco. Aha bisobanura kw'abo bantu bose batazoshobora muri bo kongera gutanga ibibatsi vya Kristo muri bo, kuko uyu Kristo ari we muco w'isi, baca batakaza imvo nkuru yo kubaho mu bugingo bwabo, kuko baba batakaje urukundo rwa Yesu Kristo muri bo. Umurongo wa 6 uvuga ngo ariko ico ufise nuko wanka ibikorwa vy'Abanikorayiti, ivyo nanje nanka. Aha ibikorwa vy'Abanikorayiti, hari uwundi murongo umwe gusa muri Bibiliya uvuga ivy'Abanikorayiti, nawo ukaba mu Ivyahishuriwe Yohana 2 n'umurongo wa 15. Ijambo Abanikorayiti twararibonye mu ntangamarara, riva mu Kigiriki ubwa mbere, agace ka mbere niko risobanurwa ngo gutegeka, hanyuma laos risobanura abenegihugu. Abanikorayiti rero twarabonye ko nakagwi k'abantu bashizeho uburyo bw'ubutegetsi mu ishengero, aho wasanga ubutegetsi bwose bw'ishengero bwaba mu maboko yako kagwi gatoyi k'abaherezi. Ivyo nanje nanka. Yesu rero hano yaranse, anyuranya n'ivyizegwa vyari bihari, vyari vyarashizweho mw'ishengero ryo muri Efeso. Umurongo w'indwi niwo murongo tugira turangirize ko
iki gice c'ishengero ryo muri Efeso. Havuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mwemu abwira amashengero. Uri n'ugutwi niyumve ico mwemu abwira amashengero. Ubutumwa kw'ishengero ryo muri Efeso nuko Yesu Kristo igikuru adushakako ari urukundo rwacu rwa mbere twatanguranye tukimwizera. Ngo nitutamuha urukundo rwacu naho ikindi cyose tuzomuha kizoba ari impfagusa ataco kimaze. Unesha uyavugwa nuwo wese yihana agahindukira gukunda Yesu nk'uko yari yaratanguye ubwa mbere. Ubu rero hari isezerano kuri we. Yesu avuga ngo nzomuha kujya kuvyamye ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Imana yacu nishimwe. Amen. Abo bose rero bakunda Imana by'ukuri nibo bazobana nayo ubugingo budashira ibihe n'ibihe muri paradizo y'Imana mu ijuru. Ibi bitwibutsa ivyo dusoma mu gitabo c'Itanguriro 2 na 3 aho abantu bose Yesu yari yaremye ba mbere bari babayeho mw'itongo rya Edeni, babayeho neza barya ivyamwa atacago atangwara atabukene atabibazo. Naha rero unesha hari iri sezerano yuko Yesu azomuha kurya kuvyamye. Imana yacu nishimwe. Naha turangirije inyigisho z'uyu munsi. Abazumvise Imana ibahezagire. Tukaba twifurije umuntu wese kunesha kugira azoge kuvyeze vyo mu gihugu. Imana ibahezagire. Amen. Bakunzi ba Nema Gospel TV turabashimiye. Tubashimiye ko mwadukurikiranye gushika ku mpera z'ikiganiro. Ariko kandi turafise ico tubasaba nuko niwumva unejejwe no kwiga izi nyigisho ziriko ziratangwa nawe ntuhengeshanye kuzisangiza abagenzi bawe. Iyi ni episode ya 6. Turafise ibindi biganiro 5 bijanye n'iki gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana bimaze kurengana. Bivuze ngo udufatiye hagati urashobora gusubira inyuma gatoya, birahari kugira ngo muvyumvirize mubisangize inshuti n'abagenzi. Naho ubutaha mu kiganiro gikurikira, umwami Imana nabahezagire. Amen.